Turaburamukije bakunzi b'insamizi n'imbonesha kure buntu kaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro umwana iwacu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1989 i Geneve mu Suisse niho hasinywa amasezerano yubahiriza agateka k'umwana. Hari kuwa 20 Munyonyo Burundi bukaba bwagiye gushirako umukono kuri ayo masezerano nyuma y'umwaka umwe, ni kuvuga kuwa 20 Munyonyo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990. Buri mwaka rero genekerezo rya 20 Munyonyo ni umunsi udasanzwe mu mateka y'ibihugu vyasinye kuri ayo masezerano, aho bahimbaza ibijanye n'agateka k'umwana. Isi yose rero nkuko nari mpejeje kubivuga irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umwana. None uyu munsi umuntu yovuga ko agateka k'umwana kifashe gute nyuma y'iyo myaka yose irangiye Burundi ndetse n'ibindi bihugu bishize umukono kuri ayo masezerano? Ikiganiro cy'uno munsi twatumiye umwe mu baharanira agateka k'abana, ni Jean Bosco Ndayiragije, akaba aserukira ishyirahamwe FENADEB mu karere k'uburaruko bw'igihugu cy'u Burundi. Turakuramukije, turaguhaye ikaze muri kino kiganiro cyacu. Mahoro cyane mumenyesha makuru, mwakoze kudutumira. Murakoze. Turaza rero guca irya nino zimwe mu ngingo zigira kuri 42 zigize ayo masezerano yubahiriza agateka k'umwana. Uyu munsi tuvuga yuko agateka k'umwana kifashe gute uravye mu bice musanzwe mukoreramo? Uyu munsi ntihasa nejo haheze, haguma hahinduka ikintu kandi hakongera kw'ivyiza. Hari biraboneka ko benshi mu mice myinshi y'ubuzima bw'igihugu umwana arahabwa ikibanza, umwana agateka kiwe baragaharanira, tugagaharanira, kandi ukabona ko hariho urunani bose bariyumvamo yuko umwana adahari nta gihugu kihari. Rero muri FENADEB mwe muvuga muti hari intambwe imaze kuboneka mu bijanye no kubahiriza agateka k'umwana. Intambwe kandi ishimishije kuko nk'ubu hari hamashirahamwe abamenyesha makuru bakaba bava hasi mukagira ivyo biganiro, abajeje intwaro aho bageze ku mitumba mu mazone n'ahandi bakaba bavuga bati umwana nakingigwe, umwana agize ikibazo ukabona ko abantu bavuye hasi, intambwe irahari. Kare bavuga ngo ujya mwana aryamye hasi ni wanda, ariko bagira bati tuvyure ujya mwana tumubaze igituma aryamye kwibarabara. Iyo ni intambwe iboneka, ariko hariho n'indi ntambwe nyene ikiri ndende yo gutera kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwe. Murakoze. Twavuze yuko tuza guca irya nino zimwe mu ngingo zigize ano masezerano. Turabona mu ngingo y'indwi yo muri ayo masezerano ivuga ku bijanye nuko umwana ategezwa kugira izina akivuka, ariko kandi akagira n'ubwene gihugu. Mbega uyu munsi tuvuga yuko ibijanye no kwandikisha abana muri vya bitabo ndangamuntu tuvuga yuko vyifashe gute? Biracagoranye, biri ku rugero rwo hasi cyane, kuko hari nk'amakomine duhora tugendera tukabaza tuti mbega mwubahwa ujejwe igisata ndangamuntu ubona bimeze gute? Akifata ku muntu akagira ati benshi baracavyara, akigumira iyo abonye Imana imuhaye agashikana neza umuvyeyi araho, barasoma urwagwa hanyuma bakikeza bagakezanya, hanyuma bagaca bavyibagira. Baza kuvyibuka rero iyo hageze ko patiri abatiza umwana canke pastor canke ahandi basengera umwana, ne baza kuvyibuka ati ntitwaci n'ahandi, ntibarabishira imbere y'ibindi, mu gihe ari byo fatizo, kuko umuntu ari we wese, jewe nawe n'uwundi, tudafise aho tubarizwa, tudafise umuryango tuvamo, umuryango utari mu gihugu kizwi, nta na hamwe ntaco turiko turashikako. Intambwe rero cyariho kandi ndende, ariko rero bizosaba vyinshi. Watanguye wewe urumenyesha makuru uri kurigisha abantu ko bitegereza umuntu agitego kugira ubwene gihugu akagira n'izina. Kuri ico nyene kijanye no kwandikisha abana, hari abana usanga bavutse mu buryo atamenya ati papa n'uyu mama n'uyu. Aho biroroshe kuba abo bana bandikwa mu bitabo ndangamuntu? Uko bigenda kose nta mwana ashobora kubaho adafise se na nyina. Uko bigenda kose umwana avukira mu bantu, hanyuma kandi ujye muvyeyi yibungenze naho yari umukobwa naho yo bari ishushu. Uko bigenda kose umwana avutse aba ari umwana nganya uburenganzira n'uwundi. No kuvuga umukobwa acibungenze no kumuyagisha, ntiyaje mu vya bindi by'igitsure byo gukubita no gutoteza no guhahaza no gushaka igitsure kirekire. Uramubaza uti uramuyagisha uti mbega ninde mwayazi iryo jambo gushikaho usama? Aramuvuga. Adashoboye kumuvuga
ubu rero amategeko yarabigizemo uruhara kandi biraryoshe nta perenko ni bimwe byo kwa ngo umwana avutse atagira se ntibikibaho oya ubu baragenda bakamwandika hanyuma buke wa mukobwa akamubwira ko amatohoza akavuga se kuko nta mwana ashobora kuvuka atagira se nta mwana ashobora kuvuka atagira nyina nico gituma rero turarindira buke tudahutaza turahava tukamenya se w'umwana nico gituma ego ntivyoroshe birafata kanya ariko umwana agumana bwa burenganzira cyo kimwe n'uwiwawe n'uwiwanje avutse biciye mu mategeko akavuka no mu bantu bafise uwo mutima wo kumwandikisha no kumuha uburenganzira bwiwe ariko buke icyo gikorwa kizakubaho nico gituma rero naho kitoroshe nico gushimikira kahubwo kuko umwana asaba kugira hava akagira n'ijambo mu gihugu ego turiko turavuga dovuga ingingo ziri muri aya masezerano yubahiriza agateka k'umwana mwarihe muhejeje kuvuga ku binyamakuru ingingo ya 17 iravuga ko umwana afise uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku bimwerekeye ndetse n'ingingo ya 13 nayo irerekana yuko umwana ubwiwe nawe nyene asohora icyumviro agakishikiriza kugateka kubijanye n'agateka kiwe uyu munsi mwebwe muri FENADEB mubona ibinyamakuru ndetse n'ikibano giha akanya gakwiye abana kugira ngo bashikize icyo bagona ku vyerekeye agateka kabo mbere ku binyamakuru je ndabashimira abamenyesha makuru cyane kuko mu myaka yahera twavuga politike tukavuga ivyerekeye umutekano tukavuga ivyerekeye bidukikije n'ibindi ariko ubu ikibanza c'umwana kiraboneka mpora ndaba nk'iyo hagize umwana agira ikibazo abavuye mu mashure abatwaye inda batifuza abamenyesha makuru barabanguka kuyaga n'abayejejwe indero mu bisata bitandukanye bati mbega byo biva kuki mbega aba bana bizoca bigenda gute urumva abamenyesha makuru kuri nabo gukengurukira ariko n'urugamba mubandanya ntimuce mugarukiriza ngaho abamenyesha makuru barakora cyane mu kibano naho mu kibano kijya kiyago cyo mu kibano bajya abana baba ariko barakina bujya baravugana bati mbe papa yitwa nde papa yitwa naka mama yitwa nde mama yitwa naka ubu hari n'ibintu tugeze ko intambwe tugeze ko ihimbaye umwana ubu unye ugiye no kumugurira amakaye nkaje bahora bantegeka bati papa ugura impapuro zera zigiye zisana kaki ntazo dukeneye urumva hari ikiyago cateye imbere abana barahabwa ijambo ariko si neza si cane si sonovuga ngo 100% abana barahabwa ikibanza bakavuga ivyabo ariko rero hatangwe kuza igisata uburyo abavyeyi bitwaza umwana hari gihabura ijambo bamubwira bati akavuga ati je nshaka ikanzu isuku unye ikanzu isa n'umwana wa Sofoni umwana wa Sofoni yambara nawe akora amahembwa menshi ariko usanga bidahura abavyeyi acavuga ati pfa gutora iyo niyo ndonse hamwe akajamo n'agashavu mugabo urumva bifatiye kuri byinshi ariko gushika ubu intambwe ni nziza ariko kandi urugamba rwacari reka dufate kuri babana nabo usanga bahohotewe bega mwebwe musanze mu yaga n'abana bahora babashikira bakavuga akabari ku mutima hari abana nk'ubu hari umwana mperuka kwakira yagize ikibazo atwazwe inda na sebuja hanyuma sebuja acara amwirukanye haragera igihe inda habura amezi nk'abiri ngo ivuke acara twitura aruguruka aremera aratubwira ati ariko rero bitwarukanya hari ubuhinga abandi bahinga bagiye baratwigisha bwo kuyagisha abana bahuye n'ingorane arahava aruguruka aratubwira uko byagenze izo ngorane ko zamushikiye uko yirukamwe hanyuma duhejeje kumwumviriza turafise abandi bahinga rero bavyize gusumba bo bamenya no kuyagisha abana bahuye n'ingorane bamwe bitamwe n'abapsikologe baciye ubwenge bavyize kandi bashobora no kutuyagisha bayagisha n'umuntu akuze nka twebwe bakamenya akari ku mutima canke ingorane afise ego turabayagisha rero abana rero turiko turabayagisha cyane nk'aba bana bari mwibarabara barakubwira ati burya twebwe dufise ibibazo bimeze uko hari abantu badusanga kwibarabara mwijoro bakadukubita ngo mwiriwe murasega murayafise yaduhe hari abandi babasanga hati twebwe turabajejwe umutekano bakabakubita canke bakabahohotera canke bakabambura ibyo bafise abana barayaga ariko rero ikiyago cabo nuko bavuga ingorane gusa ntibigera bavuga ngo dushaka kuja naha ku busanzwe avuze ingorane yotegerejwe kuvuga nico yokorerwa kugira ngo atere imbere ariko iyo ntabwo ntibarayigerako ariko kumbure ko tuyayagisha kenshi namwe bamenyesha amakuru mukabasanga ku kivi kenshi canke aho babaye kumbure bazoza baruguruka babone ko bafise uburenganzira hanyuma kandi natwe tujejwe ateka kabana tsokwama hafi yabo bana kugira ngo tububahure bagire ijambo kuko ico nkoreye tutari kumwe kenshi kiba kigwanya je ugikoreye
nico gituma rero natwebwe tuharana agateka k'abana imbere yo gushinga imigambi, imbere yo gushinga integuro y'ibyo tuzobakorera, dutsa kwegera abo bana tubanza kumenya ibibagoye, ubuzima babayemwo, ibyo bakeneye kugira ngo dufatireko, kandi ntihagire no gushira mu ngiro vya bikorwa twategekanije tuzobashiremo nabo nyene babe bari mu bandi mu bashira mu ngiro iyo migambi. Nico gituma ku mitumba hari amakomite gajejwe agateka k'abana, kandi muri ayo makomite harimwo abana n'imiburi babiri. Murumva ko mu gufata ingingo canke mu gushikiriza ivyumviro vy'abana abana barimwo. Ingingo ya 23 muri ayo masezerano yubahiriza agateka k'umwana naho iravuga ku bana bagendana ubumuga. Uyu munsi mwebwe mubona intambwe ari yihe kuri abo bana mu vyerekeye agateka kabo? Hariho abana bacinubwa kubera uko bavutse bameze, novuga nk'aba bana bitangwa ni banyamwema. Hariho abace bintu bakaguma bakora ko baraba bati mbega nibwo ntarangire hava riva ko ku mubiri. Hariho ababinuba bakanga kwicarana nabo, bafise ingorane cyane zo kutabona, cyane hari umuco mwinshi. Hariho abana badafashwa, hariho abana badashigikirwa bivanye n'ubumuga bwabo. Ndaraba nk'amazu aya magorofa mukoreramo mwebwe bw'abasirimu, hari haho usanga zanzira zagenewe abana bamugaye cyane nk'amaguru, ubona atazihari kuko muri amanyubako azubatswe kera canke abavyubatse batavyumviriye. Hariho kandi n'ukuntu mu kibano usanga bamwinuba, ukavuga ati ku mwana abana bazoja mu bikino, bazoja kurorera ibikino ni banaka, bagaca bategura nka babiri, umwe amugaye bakamwigiza inyuma, kandi yari afise uburenganzira bumwe nk'abandi. Kumugara rero ni ego n'ikibazo umuntu ahora naco mu buzima, ariko nticotegereje kuba intandaro yuko akumigwa. Abavyeyi nabo usanga bibarutse abo bana bona batahura koko hari nk'abana baba bakeneye kuja mu mashure, ivyo vyuko babanyegeza kera ubu vyoba biriko biragabanuka, intambwe ni hariho abavyeyi bamaze kujijuka baremera mbere bakabajana no mu bigo bibarera. Ndamaze kugendera ibigo nka bitatu, Akamuri, ku Mutwenzi hariya mu ba frère ba les frères de Notre Dame de la Miséricorde, barera abana benshi, ukabona bafise abana 90, ijana n'ibiri. Ukabona ko umuvyeyi kugira ngo ajijuka ashobore kujana uwo mwana muri iryo rerero, nuko aba yamaze gutegera ko uwo mwana atsa kugira uburenganzira, akagira ivyo amenye nawe nyene mu buzima bijanye n'urugeza gerako. Nico gituma ubu intambwe irahari yo kubandanya nyene dusigurira aba bantu aba bavyeyi. Umuvyeyi yibarutse umwana uko ameze ntaca atangura kwidoga tukimana ngo mana wampaye umwana atariwe, oya bari uwo nyene, kandi tuzakumurera. Nibwo butumwa abavyeyi dufise, ukamurera uko ari, kuko naba bitongo barakomeye tubona umengo inyuma barakomeye, hari igihe usanga imbere badakomeye, ugasanga ku mutima ntameze neza. Nico gituma ari kwamiza ko umuntu akamurera umwana uko ari, ukamushigikira, ukamutera intege uko ameze kose. Reka tuje ku ngingo ya 32 ivuga yuko umwana ategezwa gukingirwa ico cyose cyo mugirira nabi, cyo tosekaza indero yiwe, amagara yiwe, mbere umuntu akanavuga ico tosekaza kazoza kiwe. Mwigeze kuvuga ibi bijanye n'abana bari mwibarabara, mbega aho mwebwe umwihwezo wanyu nuyuhe? Abo bana bose usanga bakoreshwa ibikorwa biruhije, ugasanga biriko biratosekaza kazoza kiwe, ugasanga ntiyajanye kwishure canke ntiyitabweho n'abavyeyi. Umwihwezo wanyu nuyuhe? Abana bamwe barabandanye bagwira kuko benshi batubwira ngo bitwaza ubukene, ariko bukene si intandaro no kuri kandi si n'icitwazo. Nazogira umuvyeyi azosubira kuvuga ngo rega ngo umwana wanje ngo ari mwibarabara ngo kubera ko nkenye. Oya, aho uzobukenye mu mutima ntuzobukenye ku mubiri, uko ukenye udakenye ku mutima umwana uramugumana, arya ivyo uriye akarara huraye. Ni naho noneho niyo nakura azogira ati nakuriye mu buzima bugoye butoroshe, niho azogerageza kugira ngo avemo ikiza cisumbuye. Mugabo niyo acaja mwibarabara gukubagugwa, kurara ku mabaraza. Mbega urazi ko mu ntara zo mu buraruko abana bamwe barabara turiko turagerageza gukora ibiharu naho turaheruka kubitunganya bushasha, bariko bararenga 1000. None nk'izo nguvu zingana uko abo bantu bazodufashije muri ibi nabiriya, bariko barayereraho onye, barya nabi, barara hatameze neza. Ego ntiwovuga ngo abarundi ngo turara heza ngo twese, ariko nuko ntitunganya ntibangana nabo banamwe barabara. Twarabibagiye, turiko turabibagira. Ndakengurukire wari waramushikiranganje wo gufatana mu nda, niwe twayaze mu minsi yahera, arambwira ati burya hari integuro ya leta yuko abo bana bazokwigishwa imyuga.
nagize nti rero kimwe twari mu mwanya uheze twari ko turaganira ko bazokwigishwa imyuga ariko bagishijwe inama ntibazoterura umuntu ngo nuko babona ko mbure afise ibiguvu byinshi nk'ivyo vy'iwawe wamenyesha makuru ngo bace bamujana ngo uzokwikorera amatafari oya hari gihe wosanga azi gucura azi kubaza azi gukoresha imashini nyabwonko nico gituma yega intambwe irahari ariko kandi leta niyongereza akariro irafise abayifasha irafise amashiramwe mpuzamakungu nayo nyene rega kujya duhora tugira tutireka tutegura ukuntu tuzotegura umunsi mukuru wo gufashanya mu kibano umunsi mukuru w'amakomine tukegeranya ibijumbo ibiharage ibitoki udufaranga dukenyi n'ubuhinga n'uburyo bwo kwigisha abana tukabishira hamwe hakaba integuro bakorana amashiramwe akorana na leta haba integuro tugira tuti hazobeho umunsi cyangwa rimwe mu ndwi kabiri mu ndwi tuje kuraba abajya abana bamwe barabara tubigishe tubagishe tubumvirize tubasangize ibyo dufise ariko tubabwira yuko batateza kuguma muri ubwo buzima niho tuzokira hari ibihugu byagiye biratera imbere byagiye birafata umugambi ariko naho nyene bakoresha igikenye hamwe hamwe abana bagakubitwa canke bagatwagwa mu bindi bigo kandi umwana umutwaye ku nguvu ntibikunda ikiba cyamukuye muhira ntaco buzi igituma umujanya aho hantu ntaco uzi ko azogishima nico gituma ivyo twokora vyose twabikora turi kumwe n'umwana ivyo rero byuko abana bari mwibarabara bakoresha ibikorwa biremereye no kuri birahari mu isoko urabona umwana afite imyaka 13 hakaza umukenyeza avuye gusuma niwe bakunda gusuma cyane naho abagabo natwe tuvyijukiye ubu akaza agaterura ibiro 60 agakorera umwana hariho nabwiye nti tumubi impagenda vyikorere basi ayo mafaranga ni wayampemba ndaza kuyamuha acavuga ngo wewe wiyoga none umuhoyere ko atiyoga ko amerewe nabi nishira mu kibanza c'umwana wawe hanyuma urabe yarantegereye ni wasigaye ari umugenzi ni yabonye umwana amerewe nabi kwibarabara asigaye mpamagara ku telefone akambwira ati erega hari umwana amerewe nabi urumva rero hose turiko turigira imbere kandi ko twigira imbere no kubera kumbure integuro igihugu kiriko kirisundondora mu bitari bike nico gituma n'agateka kabana kariko karigira imbere buke buke ariko no kubandaniriza aho nyene tugeze ntidusubira inyuma kuco c'abana bamwe barabara no hamagara cyane cyane abajejwe umutekano nibo bakunda guhura nabo bana cyane cyane mu masaha yigiye kure saa 5 y'ijoro saa 7 saa 8 ntibakoresha inkoni canke izindi nguvu zidasanzwe ko araho nashitse nsanga umwana ariko ararira avuga ati jewe nanse ko baja kumfunga ntimwana reka bagomba bakujana ahantu mu kigo ngo baje ngo ibyo dukorera turabizi si bose si benshi nkaho nabonye umwe mu mwaka umwe mugabo nuwo onyebotezwa kuzanyene nabo barigishwa bagahabwa n'izindi nyigisho zirengeye kuri zijye bafise ko ni byinshi batuma ubutumwa bwinshi bakamenya nabo nyine ko bazarafata utwo twana kuko erega haraho wosanga ari umwana wa nyokorome utazi haraho wosanga ari umwana zo gukize ejo waguye hasi urazi ko akazi ni kenshi dukora urashobora kunanirwa ukagwa hasi ugasanga umwana niwe azogukize ejo umukubise ukamubasha inkoni rero haraho usanga bidatumbereye neza kuko ukoresheje kumbura ingufu ufise wo umusumvya ariko kumbura ejo ntuzi hiwe ko hazohameza ari gihe gusumbya ubundi buryo eko kuri abo nyene bana bo mwibarabara hariho abana basegeshwa bagakoresha ibikorwa byo gusega ariko basegera abandi bantu bakuze ino mu karere k'uburaruko ko bihora bivugwa mu bindi bisagara byo biriho nta mwango buri sati bidahizwe kuko kubasegesha hariho kumbure abatunga abana akavuga ati wenda gutunze ingubi wanje hanyuma akazaramutuma ati genda kwibarabara usego kunuko ariko twebwe tumenye umuntu nk'uwo onye icambere twitura inzego abajejwe intwaro kuko uwo muntu duca tumushengeza uwo muntu abari karagira ico bita traite abari karakoresha uwo mwana amukamisha kandi uwo mwana ataca bikuramo uwo duca twitura inzego z'umutekano n'inzego zijejwe intwaro kugira ngo bamuhanura ubwa mbere hanyuma bamuhane ko hari amategeko ahana abantu bakora imwe n'ivyo bikorwa abanarenze n'ingingo ya 35 y'aya masezerano yubahiriza agateka k'umwana yego cyane nico gituma rero duca twitura abajeje gushira mu ngiro izo ngingo aribo bajejwe intwaro n'umutekano hanyuma kandi hari n'ubundi buryo bwo kubasegesha ariko abantu twita ngo n'ubusanzwe ejo sinzi umugenzi twari duteramanye ndambwira nti hariho imbonesha kure yantumye mu kiganiro c'abana avuga ati muravugira n'aba bana batembereza amagi ibiyoba saa 5 y'ijoro saa 6 y'ijoro umwana w'imyaka 12 uwo twari kumwe yababajije ati yabajije umwana wa mbere ngo wevuka imarangara amaja hehe aca aravuga umutumba haca haseruka uwundi ngo nawe uvuka imarangara amaja hehe aca avuga umutumba dusanga abana batandatu bose bava hafi ku mutumba umwe muri komine ya kera ya Marangara twace tugira ubwo batatu none iyi komine izora muri ribarabara urumva berahari abana bakoreshwa ubuzi buremereye abana basegeshwa
kuko burya hariho umwana asega kugira ngo aronke utwarya ariko hari n'ubundi abana abavyeyi batuma ngo ndagenda ngo uzuratoza ya naya aho rero ni haca hava bwa busuma rero ko muri abana mwibarabara harabatangura ibikorwa vyo kwiba hagusega canke bakamukorera ibintu bakamubwira ati genda mwana ni kuri rujya rugo kurujya muhano meze kunuku agaca katakigira kuko kumbure akubagurwa canke akabona ko gahembo kiwe bamugeneye canke bamuha kadakwiye nico gituma rero abo bana bose abo bakoreshwa ubuzi buremereye abakoreshwa amasaha menshi cyane nk'umwana twari kumwe ejo saa 3 y'ijoro je nanje ndiko ndirukanka ntinacerewe gutaha wewe ukabona ko atari umugambi afise wo gutaha ngo ntarakwiza amafaranga ngo indo biracuzuye amagi urumva ko n'abana bose babangamiwe ariko ibyo byose rero ni bukebuke reka nitovuga zino ngingo zose ni 42 kumbure tuzogenda turazigaruka ku bindi biganiro bitandukanye ariko reka dusoze kuri ino ngingo ya 34 ivuga ku bakoresha canke abana bajanwa mu bushurashuzi canke bagashurashuzwa ku nguvu aho muri FENADEB muramwakira amakankayo y'abana bakorewe ayo mabi yego nk'abashurashuzwa ku nguvu nakubwiye nk'umwana duheruka kwakira ubu yaribarutse afise umwana nawe nyene yashurashujwe na shebuja hari n'abandi bana rero b'abakobwa bafise imyaka kuva kuri 12 gushika kuri 18 usanga baba mu mazu abakenyezi babahaye indaro ari bamwe badandaza umubiri bagaca babakoresha muri ivyo bikorwa ariko rero abo ndagabisha n'uyu munsi sejo kuko ingingo zarafashwe ntazoza kuvugira ngaha ngo ndiko ndabakebura n'ibiki uzofatwa ari karashora abana mu buhumbu yemwe leta ntizomwihanganira simvugire leta muri kano kanya ariko nuko nzi ko mu biganiro tugirana n'abajejwe intwaro abaserukira leta mu gisata mu bisatani cyane byo gufatana mu nda bagira bati abo ntituzobihanganira kandi natwebwe ubu sinogira ngo turiko turagira ibarura ryabo ariko turiko turamenya aho baba n'abakoresha abo bana nabo bana baribo abariko ababigira niba emwe nukuri ntibarye ngo basinzire bashake bareke n'uyu munsi kuko uzofatwa amategeko arahari kandi nshimire n'abajejwe ubutungane dufasha umuntu nk'uwo nukuri ntahita ikora ubwo nyene ntibamutevya ntibaje muri bya bindi by'ifaransa birebire mwebwe mwavyize mukunda gukoresha oya ni icaha nyene gihanwa n'amategeko bukwi na bukwi kandi abo babikora rero nibateshwe bate kuri ico rero novuga ko birahari mu makaritsiye atandukanye yo ngaha mu gisagara ca Ngozi muri Kayanza na hehe turabibona ariko ngaho iwacu ntibigwiriye cyane ariko barahari ko mu matohoza ageze kugirwa n'igisata mpuzamakungu ca OIM barerekanye ko hariho abakenyezi badandaza utwo twana bakashora mu buhumbu aho rero saba kenyezi gusa hariho n'abagabo bafata utwo twana bakatugira nk'ababoyi canke abandi bakozi ariko ku mugoroba bakatuma nko kuyiba canke bakabatuma gukora ibindi bikorwa bitabereye gupapura amashakosha abakenyezi bariko bararengana canke amatelefone abo bose mugabo bamenye yuko burya leta bashinze jeshi burya leta ntisinziriye ivyaha bariko barakora kandi bazohanwa hisungwa amategeko ego nivyo muri ano masezerano yasinywe kuwa 20 Munyonyo 1990 aho ni mu Burundi naho kuwa 20 Munyonyo 1989 i Geneve mu Suisse harimo ingingo nyinshi nkuko nabivuze tutomara muri kino kiganiro ariko muravye ibivugwa muri aya masezerano abantu bariko barabakurikira botahura ko umwana afise uburenganzira bere bungana n'ubwo umuntu akuze amategeko aramukingira mu mpande zose ntibabone umwana ngo nuko akiri muto ngo bamukubagure bamubuze uburenganzira bwiwe ko ayo masezerano ritinze yatira ko igikumu ntiyihenze yarabona yuko bikenewe kandi ku mwana atse gufatwa mu mugongo mu mpande zose kuri ivyo rero jewe nawe nurya nabariya nabo bariko raturorera kuri kumbonesha kure zabo nibategere ko umwana hari hose uko ameze kose bamwe bagenda n'ubumuga bamwe bafise ibibazo bitandukanye bamwe bakenye bari mwibarabaro basega bakoresha ibikorwa bitandukanye bafise uburenganzira bumwe nico gituma bataza kubahirizwa muri vyose na hose ivyo umuntu akuze ataza kugira ku burenganzira bakamenya ko ahubwo hari n'ibindi bidasanzwe umwana arenza ko bimukingira gusumba umuntu akuze aho rero ngahamagarira abantu twese abajeje nkarumva bari ku kivi leta urumva iri ku kivi irinzi sinyo amasezerano urumva ko yari yatanguye ikivi kandi yarabona akamaro kavyo tubandanye dutere intambwe zishimishije gusumba twigira imbere kugira ngo abana bacu bose abo bana bose tubona ngaho kwibarabara abana tubona mu mihana abana tubona hehe batera imbere ivyo bigo bifasha mu kurera abana bari mu bibazo imfuvyi abagendana ubumuga butandukanye
tubifashe leta idodore kandi natwe rega twama tuvuga leta ukamengo ni nabazova mu ijuru ni twebwe dufashanye kugira ngo abana bose babeho bamererwe neza kandi babeho bakurara abantu kuko niba takurara abantu tweje nawe hirya ejo tuzorenguka tuve ngaha kuri iyi si hazosigara bajya abana nyene bazosigara abantu bakomeretse mu mutwe no mu mitima usanga isi rononekaye gusumba uko vyahora ni naho nogarukiriza murakoze Jambo Sekonda iragije turagushimiye kuba witavye ubutumire bwa kino kiganiro cyacu murakoze cyane kudutumira no hanyuma nimwe dutumira tuzobanguka kuko n'urugamba rwa misi yose nuko reka dushimire mwe mwese nshuti bakunzi b'insamizi mbonesha kure buntu kugira ngo mwavyumvise yuko twariko turaca irya nino zimwe mu ngingo zigize amasezerano yubahiriza agateka k'umwana yasinywe kwa 20 Munyonyo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 989 i Geneve mu gihugu c'Ubusuwise igihugu c'Uburundi kaba cateweko umukono kuri ayo masezerano kwa 20 Munyonyo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990 tubashimire naho buta